ijambo ry'Imana riduhamagarira ko exercise urukundo ukutumvikana byica imigenderanire byica urukundo ijambo ry'Imana rizubwira ngo iyo muhuye musengeranire mwigishanye mwaturirane ukutumvikana byica ivyo bintu byose haza kwidoga haza gutungana intoki rero abakozi b'Imana yaba umupasitori umuvugabutumwa umukristo ari we wese igasoma Bibiliya yarakwiye kubanza kuyicara akiyumvira neza ico jambo ry'Imana rikora mu bwiye uno munsi turi muri monde aho bamwe bavuga ngo jewe numva nkwiye gukora iki numva kiriya nkwiye kukireka numva nkwiye gukorera Imana gutya numva nkeneye kuvuga ubutumwa gutya numva nkeneye gusoma Bibiliya gutya numva nkeneye kugira Bible study gutya ikibanza ca nibaza hama Imana nayo yumva igukeneye kwiga abakunzi bacu turabaye ikaze ca kiganiro Himbaza nkuko mubimenyereye muri kumwe na Fafa Praise turabakiriye mwese mu kiganiro canyu muri sanze tutagiye muri byinshi turabona umushitsi hano ariko si umushitsi cyane yaramaze kuza ngaha mbwa n'umushitsi ko ntiyaheruka ngaha reka abibutse kumbe abadukurikiranye irya mbere atwibutse uwo ari we atwibwire ngaho ikaze murakoze cyane cyambere mbaje mashimira kona amashimwe y'ibiro hagaruka ngaha hama ku mazina abavyeyi banyise ni ishimiye Richie hose hama ku mazina benshi bamenyereye kuri Richie hama nkabagijijwe n'abadukozi b'Imana korera Imana murakoze cyane siko akazina ari Richie nako kazina kaje gute kandi abavyeyi bayikwise warahegaye ego nakuze banyita Richie muhira nibo bahamagara Richie banyita Richie hama nakuriye muri kohari harabita aka hama nande jamara yuko nokarondera ka aka mbese nagiye kure naciye ntora Dan ya Daniel wo muri Bible canke Dan umuryango wa Dan umuryango cumi ya Yakobo umva ko hari abatari babizi baciye babonegwaho bahora bavuga ngo Dan Richie gusa canke Richie batazi ibyo byavuye babone bakajya ko kubimenya banshimire ko ndakikubajije bagushimire cyane ego tubwiye ngo umukozi w'Imana mbega ko abakozi b'Imana bari ubwoko bwinshi umukozi w'Imana apotre umwe uvuga butumwa uri profete urinde ego ndavuga butumwa ndavuga butumwa mu buryo nyene tumenyereye kuvuga butumwa kuja kuri kozi mukavuga butumwa ngakandi ndavuga butumwa biciye no mu buryo bw'umuziki kuvuza cyane kuririmba kwandika indirimbo ego ndibaza bavyumvise ko ingari Mufise ari nyinshi rero ngaho muri kino kiganiro nk'uko nabibwiye abadukurikirana bivanye n'Himbaza ko biri mu madomene menshi twakira rero ayo madomene yose rero ivyo nivyo twari dushaka generali rero twashaka tudatevye twinjire ido nido mu kiganiro wumvise Richie uwo ari we ashaka twinjire mu iteme yacu ivuga ku muziki nk'uko bitubwiye kaze rero tubwire ibijyanye n'umuziki n'abamizisien mbega ibyo bintu bihuriye kuki icambere umuziki Kirundi bavuga yuko ari amasound aja hamwe bavuga ko ce sont les combinaisons des sons
amason nayo iri ahantu hose ni kuvuga son yose uko imeze no kwisona no muziki rero zibaye kombina ari nyinshi ça donne bitanga umuziki mwiza authenticité ya sound kanaka en tout cas birafise ikindi kintu bihindura kuko ivyo bintu byose bicera music igayo ma sound yose ari kombina tibaza umuziki turatahuereza icarico mbega tugiye muri iyo terme y'umuziki mbega arahuri no kuririmba utubwira icarico guhimbaza Imana utubwira icarico kuririmba utubwira icarico gospel ubwira tubishire ko turi muri terme ya gospel utubwira ivyo bintu ari bingahe eko umuziki arahuriye no kuririmba umuririmbyi aririmba umuziki mu buryo bw'ijwi umumizisiyo nawe aririmba umuziki avuza umuziki mu buryo bwa son selonalisme yiwe son itanga ego donc arawuvuza hama iyo instrument aba ariko aravuza bifise amasawundi yose amaze za sawundi zose zibaye kombine zica zitwa na musique ikintu cyose gifise sound ni musique alors umuririmbyi nawe aririmba de musique aririmba la musique wa muziki biciye mu kuririmba hama mu kuririmba ijwi ryiwe ni sound donc irafise ibimenyetso umakoresha ijwi iyo udakoresha soit umurya cyangwa ikindi kintu gishobora kuba cotanga ijwi hama hari ikindi kintu wari uvuze gospel ni iki gospel arihuriye n'ivyo byose aya ubutumwa bwiza nawe bihuriye n'ibintu by'umuziki ubutumwa bwiza nawe bihuriye n'ibintu by'umuziki kuko ubutumwa bwiza umuhanuzi Yesu Kristo uvuga Yesu Kristo yazanye ubwami bw'Imana biciye mu gutanga ubuzima bwiwe n'urupfu rwiwe no mu kuzuka mu bapfuye n'ubutumwa bwiza bitandukanye na combinaison des sons bitandukanye no kugira ijwi mbega tukiraho nyene ko twaba twumvise ngo abaririmbyi ba gospel umva none bidahuye nyene no kuririmba gospel ntayihuriye no kuririmba ngo abaririmbyi ba gospel iyo terme nandiko ndayumva ngo gospel mwumva gospel kirakoreshwa tout le temps abartiste gospel none jeca nibaza ko umenga birafitanye isano pour moi ndibaza ko bakwiye kuvuga ngo Christian singers pour moi ko abaririmbyi b'abakristo bakijije hama tuvuze ngo abaririmbyi b'ubutumwa bwiza ni ba bantu ubutumwa bwiza bwamaze gushika mu buzima bwabo bakabwakira hama bugahindura ubuzima bwabo hama bakumva bo gutanga babifashijwemo n'igikorwa umwemu yera abariko arakora mu buzima bwabo cyo kugenda bahinduka n'ukuntu umwemu yera agenda araremamo umutima w'urukundo abasunikira kandi gutangaza inkuru nziza ya Kristo Yesu kugira abantu bose bataramumenya baze kuri we bihane bagaruke kuri we kugira ngo rwa rukundo ruri hagati mu butatu Yesu yashatse kudusangiza biciye mu rupfu rwiwe nabo rubashikire bashobore gukomenya hagati yabo kandi bashobore kugiranira imibonano mpuzabitsina biciye mu gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo ibintu bya muzike abantu bagenda babisigura kwinshi bitandukanye ngira ngo wese aragiye kuko muzike tugiye kuraba iragutse cyane rero umwe ngira aragira recherche agacagira resume yiwe ibi bintu kuva za 2009 ndabyumva ugiye ukumva babisigura uku wagenda wigisha handi kuba bisigura uku muga wagenda gusanga wagenda kuwishira mugasanga muga bigaruka ku kintu kimwe mbega abaririmbyi umunsi baba bakeneye teori cyangwa ntibayikeneye ko umunsi ugiye kuraba
ikintu kihari mu baririmbyi ni pratique gusumba théorie. Mbega pratique na théorie ni ikintu kiri très important gusumba ikindi. Umuririmbyi arakeneye théorie mu buryo buri pratique. No mu musicien arakeneye théorie mu buryo buri pratique. Reka rero nze ndakoresha terme mu musicien en général pour combiner les deux. Musicien arakeneye théorie kugira ngo amenye ivyo ariko aravuza n'ibiki, kugira amenye ivyo ariko araririmba n'ibiki, mu bijanye n'ubuhinga bwo kuvuza canke bwo kuririmba. Hama mu bijanye n'ijambo ry'Imana arakeneye kubimenya, arakeneye kumenya ijambo ry'Imana théoriquement, kandi arakeneye no kubaho ijambo ry'Imana pratique. Imana ntiyahaye ijambo ry'Imana Abisirayeli kugira ngo baryumve gusa, ntiyari yabahaye ivyagezwe kugira bavyumve gusa, muga rero bahaye kugira babigendere, babishire mu ngiro, apana bavyige gusa, babishire mu ngiro. Yosuwa igice ca mbere ku murongo w'umunani, umurongo tumenyereye cane, Imana ibwira Yosuwa ati biri muri ico gitabo uzovyamize mu kanwa, wirumbire ku murango no mw'ijoro, ubigendere. Virgile nivyo bizogenda neza. Imana iduha ijambo ryayo kugira turibemwo, duhindutse rwose, dufise umutima wose n'ubwenge bwose, turishitsa, turigendera. Ntishaka ko ijambo ryayo riva mu vyiyumviro vyacu, ntishaka yuko riva mu kanwa kacu, kandi ishaka yuko mu mibereho yacu ya misi yose ikintu cose dukora aba ari ryo ribanza, vyose bibe bihagaze ku ijambo ryayo, mu ntumbero imwe yonyene yo kuglorifya Imana gusumba ibindi bintu vyose. Alors iryo jambo ry'Imana niryo rihindura ubuzima bwacu. Timoteyo wa kabiri igice ca gatatu ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17 avuga yuko ivyanditswe byose vyahumetswe n'Imana, bifise ububasha bwo kwigisha, gutoza indero, bifise ububasha bwo guhana kugira umuntu ari ushitse. Iyo ni kote iri pratique, nico ijambo ry'Imana riri capable yo gukorera umuntu wese agihaye. Aratozwa indero agahanwa kugira abe ubushitsi. Iyo honation rero irahari. Umuntu wese yitwa umuririmbyi yavutse ubwa kabiri, arakeneye kwiprovinga techniquement par excellence pour glorifier Dieu. Arakeneye kwiprovinga bibliquement mu kumenya Imana. Bazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Arakeneye kumenya, arakeneye gutozwa indero, arakeneye kwigishwa no guhanwa no gutozwa indero n'ijambo ry'Imana. Uko guhanwa no kwigishwa no gutozwa indero bizana impinduka y'ubuzima mu buzima bwiwe, bikazana no gutinya Imana, bikazana no kwitwarira ko wo kwama yifuza gushitsa ubuntu bw'Imana. Iyo rero kote iri pratique y'ijambo ry'Imana niza gusurpassa ces actions avec arakora technique mu bijanye no muziki. Ya perfection iri technique iza kuba une autre outil, igikoresho cyo kugira ngo ubutumwa bwiza n'iryo mpindukirama iri kiraza mu buzima bwiwe ishikire benshi bamenye Kristo Yesu. Mbega ukiri ngaho nyine wavuze ko abaririmbyi bakeneye gutozwa indero bibliquement, ariko dusubiye ku kintu bita gospel, hariho inyigisho nagiyemwo zariko ziratangwa na Apotre avuga ati gospel si jambo riri artistique, si jambo nyene, si ubwoko bw'umuziki, ati kandi si by'ibishobisho, ariko gospel ni biblique nk'uko barabivuga. Mbega umunsi mu baririmbyi ntawe uri kurabiraba, nta kudevya hari, nta byari ibintu munze kubona usanga biriko nibaza ko tuba bizanwa no kutamenya ijambo ry'Imana. Kasanga iyo gospel ya technique yarabahindukiye ikibacanyisha. Nimba nakadashoboye ico ushoboye kubera rwa rugezi utarashika ko nta gutahana ko ari mu baririmbyi, ico kivuga meme no mu bamizisi
ego abikorosayi igice ca gatatu umenga ku murongo wa mbere niho havuga ngo mushire ivyiyumviro vyanyu iyo Kristo ari umutima wanyu mushire hejuru iyo Kristo ari interest ya mbere y'umukiristo nuko umutima wiwe n'uvyiyumviro vyiwe n'ubwenge bwiwe bikwiye kuja hariya hejuru ya Kristo ari ni kuvuga nta kindi kintu gishaka kumuinteresa atari Kristo. Igihe rero umuntu abaye interese cyane technicité y'umubiri Bibiliya ivuga ngo kwimenyereza ko umubiri kugira ikimaze kuri biki ariko kwimenyereza ko mwemo kugira ikimaze kuri byinshi ifa ko dutahura byinshi byaribyo c'est la vie éternelle ni byinshi cyane ntibuhera tu vois mugabo urumva iyo tuvuze kugira ikimaze kuri bike nta kintu na kimwe cyo ngaha ku isi kiri éternel birahera rero ndibaza yuko hariho gutakana no kutamenya notre intérêt turi intéressé hehe n'indategezo kutwetereza bwa mbere n'indi mitima yacu ariko igushira bwa mbere niki kintu nari nkwiye gufata nka nkama gusoma ibindi niki kintu nari nkwiye gushira imbere no kwitwarika gusoma ibindi ni Kristo Yesu n'ivyiwe byose hama impano yambaye yategerezwa gukoreraho jambo ry'Imana rivuga kaza hari mu Urukundo wa kabiri igice ca gatatu ku murongo igice c'icumi umurongo wa 31 whatever you eat icukora cyose mu gufungura no mu kunywa ugikore mu izina rya Yesu Kristo même mon talent sigwanje ni Imana yamaye kugira ndayiheshe rero igihe ndayitwararitse gusumba gikuru ijambo ryayo ari ryoyo mba ndiko ndahusha ni kuvuga ijambo ryayo rihinduka igikoresho cyo gutuma jewe izina ryanje rimenyekana ndarikoresha kugira jewe menyekana mugabo sinzoba ndiko ndamenyekanisha Imana nzoba ndiko ndamenyekanisha izina ryanje alors igihe rero umuntu yitwararitse ivy'umubiri gusumba ivy'umwemu igihe yitwararitse tabayi yiwe gusumba icyo Imana imushakako biciye mu ijambo ryayo gusumba ubugombe bw'Imana n'iryo jambo ryayo gusumba ijwi ry'Imana n'iryo jambo ryayo gusumba agakiza ariryo jambo ryayo uyu muntu abahushije aba yahushije cyane cyane ikintu ca mbere cyo kumufasha ikumubwira ati ushobora guhagarika ibintu byose ukihereza ijambo ry'Imana kibazo aho kiri uyu munsi icyo nshaka kuvuga ni iki hano uyu munsi dufise abaririmvyi kandi mwumvira ala arayifise kandi benshi baba babizi cyane mu makohara ariko ikibazo kihaba ni kudahuriza idamatala yabo mwashaka kwitwara uko avyumva undi ashaka kwitwara uko avyumva nimba ari umurongozi wa worship team canke ari umuririmbyi kanaka akabona ko urugezageze kakabona umenga nyene hari ukuntu atari karabihuriza ko n'abandi bantu rero ikibazo kihari ni cakizana kwa kudahuza wowe nturi kurabikora uko nshaka ariko ugaca usanga ariko birazana kudahuza kabiko birazana urwaho kandi aho twari ko turajyana intumbero imwe yo gushikana benshi kuri Kristo kandi usanga turiko turahuza umutima n'inama ngaho onye kenshi harimo kudatahura objectif principal y'igikorwa mbega objectif principal y'ibikorwa byose dukora ngaha ku isi yari kwiye guhesha icubahiro Imana imwe rudende yo yonyine ikindi byari bikwiye yuko twebwe abayimenye tuyimenyesha abatarayimenye mu kuri kose tudahengamye canke ngo duce hirya no hino biciye mu ijambo ryayo rero ukutumvikana hagati y'imigwi canke n'abaririmbyi mu migwi canke abaririmbyi personnel ndibaza yuko harimo ukudatahura neza
what they have to do, ico bakwiye gukora. Ijambo ry'Imana riduhamagarira ku exercise urukundo. Ukutumvikana vyica imigenderanire, vyica urukundo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo muhuye musengeranire, mwigishanye, mwaturirane. Ukutumvikana vyica ivyo bintu vyose. Haza kwidoga, haza gutungana intoki. Rero abakozi b'Imana, yaba umupasitori, yaba umuvugabutumwa, umukristo ari we wese, igihe asoma Bibiliya, yari akwiye kubanza kwicara akiyumvira neza ico jambo ry'Imana rikora mu bwiye. Uno munsi turi muri monde aho bamwe bavuga ngo jewe numva nkwiye gukora iki, numva kiriya nkwiye kukireka, numva nkwiye gukorera Imana gutya, numva nkeneye kuvuga ubutumwa gutya, numva nkeneye gusoma Bibiliya gutya, numva nkeneye kugira Bible study gutya. Ikibazo cyo nibaza, hama Imana nayo yumva igukeneye kwiki. Ikintu rero kiri très important, nico Imana igushaka, sico wewe wumva. Imana is the ruler. Niwo arolinga ibintu byose. Niwo ashiraho urutonde. Imana ni umuremyi. Imana irera. Imana irakororotse. Nico gituma duha ijambo ryayo kugira ngo itugorore, itwigishe, iduhane, idutoze indero, tubabashitse ariyo iduha indero iciye mu ijambo ryayo. Rero kutumvikana no kubwira gute no kugira gute no kuri abantu bavuze bwa kabiri barakwiye gusubira kwicara bakagarukana ubwenge, bakibagira ibigumbagumba byabo kugira ngo bikunde ubwo rutonde Imana ishaka kubagenderana barucemo. Apana yuko ibigumbagumba canke kuko bumva ibintu kwiye gukorwa abarivyo bakora mugabo bakore urutonde ico Imana ishaka kubagenderana. Munkundishe umutima wawe wose, munkundishe ubwenge bwawe bwose, tubikore. Kunda mugenzi wawe ko wikunda, do it. Ubusabane uri hagati y'ubutatu, Imana, Umwana, imwe yashatse kudusangiza biciye mu rufu rwa Kristo Yesu. Nibwo buzima Imana yifuza ko tubaho muri urwo rukundo rwuzuye, muri iyo migenderanire yuzuye, muri uko kunwana nyakuri. Ivyo navyo bishobokera abizera kandi bumvira ijambo ry'Imana. Apana bumviraho, ariko bumvira ijambo ry'Imana. Ako kantu nigeze gutanga akantu kameze nk'uko muri groupe, ukuntu sanu hamwe ni ahantu henshi iyo mwemu yateje ntukiriyo ndakiravya gukurikirana ntera n'ubwoba kirambabaza. Usanga imigwi y'abaririmbyi harimo amadivision, gasanga nkawe Richie worship urafise umugwi nyene wa baking iyo wawe mu byumva kumwe, ukuvuga wewe warongoye umugwi wa baking ni wo mugwi ngaho, utarongoye umugwi bashatse no kuza ntibaza, harongoye uwundi muntu badashaka no kuza ntibaza. Ugasanga yene muri kote y'umuziki naho nyene biruko nyene naho ne bafise nyene hari ibintu nibyo, gasanga nyene n'utuntu tw'utugwi, ariko ni abantu bahora kuri podium kandi bafise objectif yo gushikana benshi kuri Kristo. Ico kintu wobahanuriki kandi sinzi ko ivyo bintu nawe ubibona, ariko bihari si hamwe gusa ni henshi. Ego. Iconye rimwe ntaba ari ikibazo cyo kudasoma Bibiliya, aba ari n'ikibazo cyo kurongotsa. Ndamaze kwanariza imigwi myinshi nta goals igira. Ego. Jewe ndarongoye ministeri yitwa Christian Artist Involved. Uherutse naramika naravuze natwe kujene Christian Artist Involved. Muri bimwe dukora turafasha ama teams gusettinga ama goals. Tukabafasha sur des à base ya formation. Y'ukuntu wokwitwara muri ministeri, ukuntu wabikora techniquement muga kandi na biblique.
mu bibazo rero byinshi bihari nuko ukuntu amateams adasa amagoals hama umuntu wese agiriye ubako cyo kurongora umugwi umenga niwe arashiramo ama emotion mugabo manadabona no kwandi barongozi umenga ibintu byabo bantu byose urabibazwa mugatwe twibagira ko imana izoshira urubanza mu individu umuntu umwe wese ku giti ciwe rero ikintu akamunotera abarongozi icambere sibo batanga igikorwa hariho nyine igikorwa bajya baje gukora igikorwa mu mugwi sibo bizanye hari uwabazanye hamwe yabazanye yabaye ikiye gikorwa hama nawe uri umurongozi waje mu bandi bawahaye igikorwa cyo kimwe cy'abandi hama imana ikacikubwirira ubuntu ikacibakunzereza rero ntuhari kugira ngo bagende uko bawushaka uhari kugira ngo bagende uko imana ishaka rero turafise iyo tendance yo kuguma dufata abantu tukabagumiza mu mihari wewe iki ukwezi kwa mbere wewe kiriya ukwezi kwa kabiri amatashe uravyumva iyo basufu mu bahamashe kubajya imihari nico kimwe no kubashwanira rero iyo umugwi umaze kubamwo gushwana ukwezi kumwe abiri atatu ari atanu atandatu 12 hacaboneka ya mice nakameze neza nakajeje nzoza nakawundi ujya mutimbejewe cyangwa uriya mudada aranshije jewe sinzoza nakarongoye ibintu bimeze neza kandi ujya mutima ameze neza nakarongoye gabikora neza mugabo ameze nabi kubera iki kwa kuvuga nabi ya migenderanire mibi mufise rero imigenderanire mibi hagati y'abantu ihagaze ku nyungu zimwe z'abantu ushaka kutumvikana birica ubugwi nawe umugwi wo gusoma ijambo ry'Imana nawe umugwi wo gusenga igihe batazi kugiranira imigenderanire myiza montre de respect gukundana kujya bibiri bidusaba igihe ivyo bintu batabikora n'umwe baba basoma umugwi urononekana ivyo rero biri muri bimwe biri majeur vyononeniko hama igisumba ibindi vyose nukutamenya objectif y'ijambo ry'Imana n'ubugombe bw'Imana kuri mwebwe mugize umugwi ni timu ya muhuzwa na you are there to enjoy the art muri hajya kugira enjoying art dirimba neza n'ubuhinga mfuza umuziki mwiza n'ubuhinga compose indirimbo nziza zihagaze ku ijambo ry'Imana mushiremo ubuhinga muramumva muri za biri ngo indirimbo y'abahinga do it nk'abahinga Imana yarabaye amatamba yo kubikora uravyumva murongowe nande na mpimuyera n'ijambo ry'Imana rero sinzi ko mpimuyera turongorera gutungana intoki no kujyana imihari mpimuyera turongorera mu rukundo aturongorera muri patience aturongorera mu bumwe mpimuyera aradushoboza kunesha inkomezi z'icaha akadushoboza n'ibindi bintu byinshi bihwanye n'ubugombe bwiwe rero igihe umugwi uri kurahusha ko kajyo ko kurongora mpimuyera igihe umugwi uri kurahusha ko kajyo ko kunwana igihe umugwi uriko urahusha ivyo bintu byose bivuye ku barongorwa canke ku murongozi iyo korali nizokwigira itera imbere iyo korali nizokwigira itera imbere muteza kumenya importance ya art ariyo bahuje n'abaririmbyi n'abamizisi muteza kumenya importance y'ubutumwa bwiza ivyo bintu biravyotuma mumwana vy'ukuri akarero gasanzwe murabona abafundi bako baratutse umufuko w'isima hageze umwe urekurira hasi sefini hageze umwe agwa sefini abari ingufu abandi bakorera muri harmoni bagakubita mu rukato umufuko w'isima ukaduga etage niveau 10 mu minota ingahe bayi you see ubundi sasa n'ubumwe ni unité
iko imigwi ikwiye gukora kubera ihujwe n'ibintu biri très important ubutumwa bwiza agakiza imana hama na none niki muri ibyo byose wagerageje gusigura niye solution yatumye ibintu bigenda kuko aho bigeze uyu munsi amazi yararenze inkombe reka ndabishire muri iyo terme kumva ugenda ukumva induru wagenda hari ukumva induru wagenda wumva usanga ahantu hose muri ibyo umwe naka usanga naka afise umugurutyo undi afise umugurutyo hagati mu ka breaking hari bamwe bavyumvuku hari bariya bavyumvuku mu barongozi hari bamwe bavyumvuku bumva ibintu kumwe babo bakaja hamwe bagakorana hari abandi bumva ibintu kundi amukiyo ikaba ari ko hari iyi solution yoshobora kuboneka wogenda bati nabo wagira ubuntu bwo kuza hano uyu munsi wogenda udutoje solution iyahe intererano nshaka gutanga ni intererano nyine ko niba cyabikora uko bivuze ariko nyabura baza gukuramo ibyaha inzira z'Imana ni nyinshi zirenga igihugu rero jewe nshobora gutanga solution ubwo bw'umunyantege nk'umuntu hama imana yo irashaka gutara solution mu buryo bw'inkomezi n'imana yabahamagaye ikabashyira ikintu ca mbere ku migwi imaze gushikirwa n'ico kibazo ca gutyo nuko umurongozi mukuru atari uwa korali umurongozi w'ishengero akwiye gusubira kubicarika nimba ico kibazo akizi neza atakizi neza naho sinzi ko ari umurongozi wa korali ndo kumenya navyo yokora kubera sinzi nuko umurongozi w'ishengero yokwicara ikomugo agasubira akabaganiriza ku vyerekeye ubutumwa bwiza n'igiki ubutumwa bwiza agasubira akabaganiriza impamvu nyamukuru bahari ko ari guhesha imana icubahiro agasubira akabaganiriza icyo ijambo ry'Imana ridusaba n'igiki ni ukumwana n'abavukana tugakorera hamwe tugahesha imana icubahiro Bibiliya ivuga ko babiri basumba umwe rero bari hamwe kugira baheshe imana icubahiro c'est très important hama bakicara bagasaba n'ikigongo Bibiliya ivuga ngo imbere yo kuja gutanga ikimazi ubanze witunganya na mugenzi wawe mbere yo kuja gutanga ishakaro bitunganya na mugenzi wawe ni vyiza yuko bicara bagasura bagatunganya bagasaba ikigongo bagasaba n'ikigongo hagati yabo kugira ngo basubire kuri igikorwa c'Imana atagasembe bafise batunganya bafise amahoro mu mutima hama baje hamwe bafatane amaboko abanyenkomezi bafasha abanyantege basengere hamwe basome ijambo ry'Imana bahuye bigishanye baturerane basengerane kukwera akajagari nkako gakuraho ivyo bintu vyose hama n'ivy'Imana bidushaka hama baca ubwenge bamenye yuko shetani ataryoherewe ibikorwa barimo kandi ashobora gufata inzira iyo ariyo yose kugatera umudugararo kuri uwo mugwi ushobora guhinduka ikanguro mu ishengero ryose ushobora guhinduka inyishu mu ishengero ryose ishobora kuba umugende wa vre Imana yokoresha mu ishengero ryose n'imigwi iteyeko barateyeko bateza kumenya yuko nosore bariko barakora igikorwa c'Imana mugabo kandi hariho umuntu ashobora kubateza izo ngorane zose bigatuma batumvikana bigatuma babana mu mihari bigatuma ivyo bintu byose bipfa kugira ngo wa rukundo na bwa bumwe bwuzuye muri Kristo Yesu musambuke bupfe mugende nabi aho onye tuteza kuba vigilant tukaba turi maso tumenye rero yuko Kristo aduhamagarira kubana nyakubana imbere ko tubumuka aduhamagarira kubana nyakubana n'abavukana tubaye mu beho n'akaryo keza ko kuexerisa ubwo rukundo n'ubwo bumwe muri Kristo Yesu
Mbega muri ico gihe nta ruhara rwa mpwemuyera runini rutegerezwa kuba ruhari kubera ugiye kuraba hariho abantu uko abitahura bavuga ati jewe naka twabuza tutahunda n'ishike kuri podium ndihimbaza Imana yanje ivyo weje ugasanga basi ivyo bihuru kuravuga hariho batavyitaho ugasanga wabona ko niba wewe kuvyopfa ibintu canke batowifaye guhimbaza Imana hama akibwira yakitahira kubera hatari mpwemuyera birivuga ngo abantu bigenza uko bagomba ibyo byo gusaba ikigongo ikora umuntu mpwemuyera nyene yamwemeje ko ico kintu ari ki hari ubona ati jewe naka akabona ko umenga naka niba ari kwikosa akakora mpwemuyera nawe yegera mpwemuyera bari ngaha ahubwo twebwe nitwe tugenda kandi nubwo tugenda wowe ntahaja aratwemeza yuko twakoze nabi hama tugahindukira tukamubwira ati turabwira turamucungira kubera mpwemuyera n'Imana si ikintu gifise akazi co kuturongora caha kora iki aka kajambo ndakakubwiye uko oya mpwemuyera suko arabikora araturongora aratwedika mugabo Saint Esprit ni Imana dusenga ni Imana dukiza ni Imana yadushobora ni Imana amureba isi rero igihe abantu ivyumviro vyabo vyabaye vyinshi cane vyabo mpwemuyera si wowe karagora nibo baba bari mpwemuyera igihe aturongoye ibintu vyose biri efikasi ibintu vyose biri ku murongo mpwemuyera ariko arakora ubuzima bwacu bubandanya buhindukirira Kristo rwose igihe rero jewe ivyiyumviro vyanje vyabaye vyinshi nkumva yuko understanding yiwanje ariyo iri très important alors bisigura yuko Saint Esprit n'est pas important pour moi kuvuga mes pensées ziri important gusumba le Saint Esprit aho haba ari ubuhusha tuba turiko turahusha imbere kubera nimwe Imana yabwira Yosuwa mu ryanditse mu kanwa urigende biba biri kure yacu tugendera ku vy'iwacu natwe ivy'iwacu n'amahonero ni ubupfu gusa bwigendera mugabo igihe mpwemuyera ariko araturongora ni ubuzima bushasha tugenda tugwiza mu kunwana n'Imana tugenda tugwiza mu busabane nayo tugenda tugwiza mu gukura mu byo kumenya Imana tugenda tugwiza kandi no mu gukura mu migenderanire myiza yacu ivyo rero nta nyigisho nke basi niho bahari biterwa n'inyigisho nke mu baririmbyi ko nkunze kuraba mu nyigisho zitangwa ku baririmbyi zitabirwa n'abaririmbyi nkunze kuraba mu ma-eglise abaririmbyi mu mwanya w'ijambo ry'Imana sitoma porogaramu bateguye ijambo ry'Imana mu ma-eglise baririmbyi ntibayitabira baririmbyi umenga bakeneye kuri podium gusa mbega ibyo byose ntizoba biva ku ijambo rike ku kutaronka inyigisho zikwiriye uruhande rumwe n'ivyo urundi ruhande sivyo uruhande rumwe n'ivyo kubera iki mbego vy'ukuri hari abantu batigishwa hariho n'abantu igihe bavuga kandi batigeze bigishwa nta nyigisho z'abaririmbyi zihari inyigisho ihari ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ryagenewe uwizeye Kristo wese ntiryagenewe abanyengabire ntiryagenewe umuntu asingabire kanaka umuntu wese yavutse ubwa kabiri arakeneye kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo rimuhindure rimwigishe rimuhane rimumenyeshe Imana rimwigishe inzira zo kugororoka no kugenda atungana iryo ni ijambo ry'Imana igihe rero umunyengabire ako karyo agahushije ko kumenya ko kwigishwa no gutozwa indero n'ijambo ry'Imana atigeze agira biratuma igikorwa arimo kigenda nabi hariho n'abandi babironka ivyo bintu vyose batabishira ku mutima bimera nk'imbuto ziguye aho mwibarabara inyoni zisha zishika zigatora zikigira ntaco bimaze mu buzima bwabo kandi bari mw'ishengero kandi barwana n'abandi
bafite umutima mwiza bakora ibikorwa by'Imana neza mugabo ubuzima bwabo buriko buje mu mahonero kubera batitayeho ijambo ry'Imana bigatuma atambindukirama bizana mu buzima bwabo mu buzima bwabo bigatuma uwo umuryango shetani acamo kugira yonone ibintu bigatuma ubuzima bwabo buba destabilize kandi abantu nkabo haba harimo no kwihebura bihebura yuko batazobona ijuru kubera barazi etat d'âme yabo barihebura yuko Yesu atazoza kubera barazi etat d'âme yabo le courage de servir Dieu irahera kuko nta vyizigiro vya kazoza bafise ntaco tuma bakomeza ntaco tuma baronka inkomezi kubera amaso yabo bayakuye ku ijambo ry'Imana baba bayakuye kuri Kristo batari interese ku ijambo ry'Imana niba bari interese kuri Kristo nabo bandi baronka bike turavyo bituma bagira ukumenya guke kwica Imana n'icyo dushaka bigatuma nabo babaho mu buzima bw'abantu vyiza rero nuko twokuri ivyiyumviro vyacu kuri twebwe no kubindi bintu bizisi tukabishira ku ijambo ry'Imana niho twumvira Imana ivuga niho tumenyera Imana ko niho tumenyera n'icyo Imana ishaka kudutuma igihe turi mu bikorwa vyayo mbega tugenda kuguheza tujya ku musozo twatangiye tuvuga muzike icarico kuririmba icarico guhimbaza Imana icarico mbega twumvise izi konsekanse zose muzike abantu nibo barayigize ikigwamana ugasanga iriko iratuma ibintu byinshi bipfa kubera byose bisanzwe kuri muzike beking ntimwahuje abamizisye harimo nagiza iyo ako wavugije siyo aho hagacaba ko umuntu kumumenasa kumutunga urutoki umurider nimba hari umuntu muri baking wakoze akantu katameze neza hariho bacaba nareagise ugasanga nyene yagize reaction mbi buryo n'umuntu w'ishengero ari umuntu yagiye mu ishengero rimwe ari umushitsi sinzi umuntu yagize akantu katari keza muri baking muri byo urumva cyahindukira kumuraba n'ijisho nyene ibura ribona ryari rero wari yamutu ryari nyene riri teroriza wari bajanye cyo yashitse amubwira ati yakorare je naho umenga nta rukundo ruri kubera iki nabonye umuntu amuravye n'umushitsi mugabo yabonye ryajisho nyene ryambega ibyo bintu ni gute abantu bashobora gukosorana mu rukundo bitabanje kubonwa n'abanyeshengero kw'ibyo biruzuye kandi abantu bagahita babona ibindi kandi ariko uruwe nawe ushobora kuraba abantu bagahita babona ko nyene ndakuravye nabi kandi iryo jisho rikerekana ibindi bintu ni gute woba amakomunikasiyo meza hatabaje kuzamo ibintu byereka abandi bantu bigatuma babona ibindi yego iyo mu mugwi habayemo imyiteguro mike canke iyo bamwe bakorana bagakora iyo hageze igikorwa ari abananirwa kandi ntibiryoshe kunanirwa wamaze igihe kirekire urakora ukuri ntibiryoshe cyo bituma ubona umurongozi aba yaraje igitsura ati ariko serivisi ona pas travail rero ucumenga ni kosa ry'umurongozi mugabo rero umurongozi ntihere kuriyajisa gutyo mugabo ujya umuntu nawe arakwiye kumenya yuko bariko bakorera hamwe for excellent bariko bakorera hamwe kugira hatari ikintu ciza they have to be focused kugira ntibasitse umurongozi umurongozi ntatanga image imbere y'ishengero hama ikindi kintu naco the self control y'abarongozi turakwiye kwiga kwihanganira udukosa nk'utu kuri ubuzima bwacu bwose tuzoba Yesu niyagaruka niho tuzoba ubuzima bw'umuzuzu butagira amakosa tanke tukiri ngaha ku isi idatunganye iri imparfait utwo tuntu tuzokwama duhari alors ni kudiringa n'amakaraktere yacu n'amareaction yacu hama kandi tugashira mu buseri mu byo turiko turakora ivyo rero bituma être prudent biratuma bigira ingaruka nziza nyinshi ku muntu aussi c'est le respect hagati yabo aussi kandi bica bituma naga gusabane bugwira kubera umwe wese arazi kwirinda kumva zo kutababaza mugenzi aussi ça iyo yose ni signe y'urukundo igihe rero byose tuvyibagiye twadukwiriye ahanini wakwihanganira ndimo
Noze mbe n'indi yavuze ngo mwihanganire abadakomeye kumutuza mu rukundo bitarinze kuba kurabana ibijisho ntazi ego hari n'igihe biba bikeneye ko umuraba igitsure kugira amenye yuko ariko arexagera umva nawe ntiwayimuraho apana kumurabira igitsure imbere y'ishenge woyimura basi muri repetition nibo kumuraba igitsure muri normalement twebwe umuntu wese abazi igikorwa yaje gukora n'abakwiye gukora excellence barinze kumuraba igitsure muga kandi birakenewe ko umuntu arabwa igitsure kugira amenye yuko ubu mwari mwishenge nawe kimwereka ibindi bintu kandi wowe ariko urakora ugira umukosore ubundi umuntu akuraba ari hariya iyo ni self control in front of the church ni self control imbere y'ishenge sibyo ni self control imbere y'ishenge nkuko nabikubwiye abantu bari mu mugwi bateza gukorera anamuntu mu bijyanye n'ijambo ry'Imana n'imibereho iri biblique kandi hatezwa kubana tekinike no mu mibereho yabo ya misi yose bazi kwikontrola bazi kunwana bazi gukoreranira ivyo bintu vyose igihe ubikora ari amareaction utazobwira haba mu ishengero haba muri kohara uzomenya dewe izobikoramo ego ico ni ikibazo ca education personnelle umuntu wese urumva kubw'iki kiba akamenya nimba habaye ikintu adashaka uko yifata ariko mu marepetition ndibaza birarikuru kugira amacorrection kanaka mu marepetition birarikuru ariko je ku bwanje ko maze kumva ibintu bitandukanye ku bwanje je numva no hano mu leader kuterekana nyene ko kitagenze neza imbere y'ishengero ariko ari muri repetition akagikosora mbwinshi bari imbere y'ishengero ambara ibirato bifuka amano wirangane uko urumva urashobora kuba uyigize nka correction nga hariya mu ishengero biriko bironona abandi bantu nico kintu je numva turakeneye indero y'personnel turangiza n'akahe kajambo mutekerera abaririmvyi canke en general abaririmvyi kuri n'abavuzi abanyamuziki turangiza muri byose twavuze n'akahe kajambo kanyuma uwo batekereza ariko yitwa kabiri igice ca gatanu ku murongo wa 15 avuga ngo icatumye fira bose bari kugira abariho ntibaba bacinezereza ariko babeho banezererwa ko bafite kabazukira urupfu rwa Yesu Kristo yapfuye ku musaraba rutuzana kuri we Imana yadukijijeyo kandi tugarukana kuri ye twateza kumenya yuko atandi hantu ari ubuhungiro n'ubukiriro atari kuri ye idukizayo ikadugarukana kuri ye niyidukiza biciye mu rupfu rwa Kristo Yesu niyidukomeza biciye mu kuyimenya no mu kugendera ijambo ry'Imana no mu bubasha bwa Mwuka kandi niyituma n'ubuzima bwacu bukomera rero mu bikorwa byose dukwiye gukora mu matara yacu mu bikorwa byose dukora byo mu ishengero twari dukwiye kumenya yuko notre objectif ya mbere ari guhesha Imana icubahiro ni ukuba mu mugambi wayo yateguye ni ugushitsa ubugome bwayo ni ukubaho atakindi kintu ivyiyumviro byacu n'imitima yacu yifuza atariyo ni kubaho atawundi muntu twifuza kunezerererwa atariwe nta wundi twifuza no kunezerererwa atariwe nta wundi yoduha umunezero atariwe nta wundi yotuma amataba y'iwacu agira intumbero n'umunezero n'inkomezi atariyo ivyo yaduhaye vyose ijambo ry'Imana rivuga ngo isi n'ibiyuzuye n'ivyayo kandi ngo byose vyaremwe nawe biremeka kuri vyiwe vyose ivyo dufise n'ivy'Imana irashobora kubitwaka ku munsi naka ku munsi munaka mugabo yabiduhaye kugira toujours duparticipe muri wa mugambi wayo kugira tubikoreshe mu guhesha icubahiro tubikoreshe kandi kuri benshi ishaka kuzana kuri yo
kugira ngo bikunde imitima yacu ice bugufi n'ivyiyumviro vyacu bihindukirire ku Mana, kugira igikorwa cose dukoze kigende neza mu rukundo, mu burongozi bwa mwemwera, twisunze n'ijambo ry'Imana. Rero umumizisien yaba umuririmbyi arakeneye kuba umuhinga for excellence, arakeneye kuririmba neza, arakeneye kuvuza neza, arakeneye kuririmba indirimbo z'ubuhinga pour glorifier Dieu, pour kugira yandike inzira ry'Uhoraho, apana yandike ngiyo muranumva bavuga ngo bakishaka kumenyekanisha ibikorwa vyabo, barareka kubimenyekanisha ivyabo, bamenye ibya Kristo, hama Kristo azotwereka igikorwa c'Imana muri ciwe muri sivyo. Nukuri duhindura intumbero z'ubuzima bwacu, c'est pas notre temps, c'est Dieu. Amen, amen. Nibaza ko bavyumvise baririmbyi mudukurikirana, abamizisien en général n'abandi bose, nibaza ko message gawe n'umukozi w'Imana Richie ko mwashoboye kuyumva. Nshimire abantu bose, ariko tutararangiza abantu mukurikirana Ndufacom Tv, ndabasabe mubandanye muri subscribe kugira ngo ibikorwa byose bikomeze kubashikira. Mbere yuko nurangiza, ino ndwi hari umugwi uriko urategura evenement muri ORM, ni shengero riri ku Musaga rya kabiri, ni kurya prison hatumberanye na centre artisanal. Rero abifuza kubashigikira muzobashigikire n'umugwi bita Team, bamaze iminsi bariko baratumira abantu batandukanye kugira ngo basangire umwanya wo guhimbaza Imana iso dimanche. Turashimiye mwese abakurikiranye ikiganiro Himbaza tayo, naho gutaha.